Kaze kuri Intsinzi Motivation. Ngibi ibintu 10 ubuzima bwanyigishije. Ubuzima bwanyigishije ibintu 10 ngiye kubabwiye. Icyambere, ubuzima bwanyigishije ko atari bose bagukunda nk'uko bitekereza, ariko ugakomeza kubaho wihangana. Cya kabiri, ubuzima bwanyigishije ko gutsindwa atari imperuka, ahubwo ari intambwe gushikana ku ntsinzi. Icya gatatu, ubuzima bwanyigishije ko umuntu akomeye atari utarira, ahubwo ari uwimenya agahaguruka akabandanya. Icya kane, ubuzima bwanyigishije ko amahirwe meza aza kubateguye atari kubategereza gusa. Icya gatanu, ubuzima bwanyigishije ko hariho abo uha umutima wawe bose ariko ntibaguhe uw'agaciro. Icya gatandatu, ubuzima bwanyigishije ko ukwizera Imana no kwiha icyizere arivyo bikomeza umuntu mu bihe bigoye. Icindwi, ubuzima bwanyigishije ko amajambo make ariko yuzuye ubwenge aruta menshi atagira ico amaze. Icumunani, ubuzima bwanyigishije ko urukundo nyarwo rutagura, rutegereza kandi rurihangana. Icenda, ubuzima bwanyigishije ko kugwa si ikibazo, ikibazo ni uko wanka kwiyubura ukavyuka. Icicumi, ari naco ca nyuma, ubuzima bwanyigishije ko ejo heza hubakwa n'ingingo ufata uyu munsi. Ayo masomo yose sinayize mu bitabo cyangwa ndayige ku ishuri, nayize mu buzima nyene. Uyu munsi ndi uwundi we kubera ivyo naciyemo, kandi n'ubu ndicariko ndiga, uko ubuzima ntibwigera buheza kutwigisha n'ishuri ritarangiye. Ndagushimiye wowe wumvise ibintu 10 vyanyigishije, kumbure nawe vyo kwigisha. Ndagusaba gukora subscribe kuri Intsinzi Motivation, ukore comment, ndetse hari igitekerezo cyangwa inyunganizi dusange inbox cyangwa muri commentaire.